igice cyaho cya gatatu guhera ku murongo w'umunani gushika ku murongo w'icenda. Teme Esther igice cya gatatu guhera ku murongo w'umunani gushika ku murongo w'icenda. Teme yacu ni yindi nyene turimo mu masengesho ntituraja kure yayo. Teme ivuga apana ubuzima bwanje. Soma dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Esteri ibice bitatu turahera ku murongo w'umunani. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Hamani yigira inama yo kugeseza abayuda. Hamani yigira inama yo kugeseza abayuda. Nuko Hamani abarira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko busabagiye bukwiragiye mu mahanga yo mu bihugu byawe byose, kandi ibyagezwe byabo ntaho bihuriye n'iby'ayandi mahanga yose. Atanguye kugena no gukasifya no gushira abantu mu migwi. Avuze ngo hariho abantu kubera isari n'ugwanko yabagiriye agenda kubasabira ku mwami. Havuga ngo hariho abantu kandi n'iby'ayandi mahanga yose, kandi ntibitondera ibyagezwe byawe. Mwami, nicyo gituma mwami bitabereye gupfa kubarekera ngaho. Nuko mwami niwabyemera hoshingwa iteka bakaryandika ngo barandugwe, nanje nzotanga itaranto z'ifeza 10,000 ndazihe abajejwe itunga ryawe bazishire mu bubiko bwawe mwami. Nuko umwami aca yambura impeta ku rutoki. Naho wogeza ngaho muvyagire dukomera Imana amashi. Imana bamugisha. Umuntu ari umushitsi aribwo bwa mbere yinjiye ngaho. Umushitsi aribwo bwa mbere yinjiye muri repentance, aribwo bwa mbere uhonyoye ngaho, vyaguruke tukwakira. Umuntu ari umushitsi aribwo bwa mbere. Ndabona umushitsi 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Yes. Abashitsi tubatunga ibiganza tubasabira umugisha mu izina rya Yesu. Aho Imana igendera abandi namwe ntibasige, kandi ndabahaye programme na rendezvous kwa kabiri yo kubakira. Yesu abamugisha cyane gose. Hano turabona umugabo yitwa Hamani. Hamani agirira isari abayuda, aricara ahantu atangura kubona kubaho kwabo kuriko kuramutera kuzingitwa, kuriko kuramutera ikirungurira, kuriko kuramutera kubabara. Hari abantu batanezererwa no kubona abandi banezerewe. Hari abantu batanezererwa no kubona abandi babayeho. Hari abantu batanezererwa no kubona abandi bambaye neza. Hari abantu batanezererwa no kubona abandi babaye mu buzima bwiza. Bumva ibyo babera byiza ari uko bofuta amazina y'abo bantu agakugwaho. Ariko mu izina rya Yesu Kristo mubazogirirwa ishari kugira ngo bakugwe ku isi, kubw'ishari n'ipfuhe ry'abadayimoni imbere y'uko igihe cyawe kigera. Izina ryawe n'abawe bose ntibarimo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Atangura gutegura inama zo mu ibanga, secret plans. Aragenda aregera umwami, aravugana n'umwami. Hebwe ngo mwami, hariho abantu atangura kubateranya, atangura kubambika icyasha, atangura kubashyirako icyasha, atangura kubasiga icyasha bambika icyeyi, atangura kubakura ku buntu, atangura kubateranya kugira ngo bikunde umwami ashobore kubanka, ashobore kubabona nabi. Yesu nadufashe cyane gose. Ategura inama zo mu ibanga, atangura kuvuga ngo nta kuntu aba bantu hosigwa itegeko bagakugwaho ntibongere kubaho, bakarandurwa bagakugwaho. Uyu munsi mpagaze hano
w'umuherezi kuri kino gicaniro, y'intumwa mu gishingo cy'Imana, w'umuvugishwa mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Inama zose ziriko zirakorekera mu ibanga, izuzi n'izutazi, muri aya masengesho y'iminsi 3 zitegereza guhagarara mu izina rya Yesu. Inama zo mu ibanga, abariko barateranya ubuzima bwawe ku bakoresha bawe, abariko barateranya izina ryawe ku bantu bagenzawe, abariko baragukorera inama zo mu ibanga. Ndabona Abisirayeli bagenda kubakorera inama yo mu ibanga. Inama y'ubwami irakorana, abami hamwe n'abakomeye n'abanyabwenge bo muri Egiputa n'abarozi n'abapfumu barakorana, n'abakonikoni bagenda kwiga ukuntu bogora inama y'ubwenge. Biribwira ngo bigira inama y'ubwenge y'ukuntu bohagarika Abisirayeli kugira ngo bahagarike kugwira, kugira ngo ntibongere kugwira. Iyo nama yakozwe juste Mose agiye kuvuka kugira ngo umugabane w'Imana n'icyo Imana yari yateguye gihagarare. Baca bategura inama y'ubwenge, bakora inama yo mu ibanga. Abisirayeli ntibamenya ko hari inama iri kirakogwa. Inama zose zikoregwa mu ibanga, muri aya masengesho turazisamburira ku mugaragaro. Haleluya! Yesu natufashe cyane gose. Haleluya! Abantu barashobora gukora amakosa yo kubona umenga bagufise ko autorite kubera ko bakurabira mu mubiri gusa, ariko ntibazi yuko ufise umuntu akudefanda. Ntago bazi ko ufise ijuru rikudefanda, ntago bazi ko ufise Imana yitegetse biba kandi yivuze bigakomera. Ndasengera umuntu wese ari ngaha mu izina rya Yesu Kristo, muri aya masengesho inama zose zo mu ibanga zihagarika mu izina rya Yesu. Nimba hariho agenda na program n'imigambi yose yo mwisi y'umwijima iri kirakogwa mu ibanga, inama zo mu ibanga, abarozi bakagutega udahari, bakagutega mu ibanga, abagenzi bakaguteranya mu ibanga udahari, abantu bakakuvuga mu ibanga udahari, secret meeting, inama zo mu ibanga zo guhagarika ubuzima bwawe, inama zo mu ibanga. Inama zo mu ibanga ni inama mbi ku rugero ruteye ubwoba, kuko ntiwigera umenya ko abantu bariko barakutegura kukugirira nabi aribo mugendana. Murashobora kugendana bafise programme yo kukugirira nabi ku mugoroba, barashobora kuguhamagara musangire, ariko bakoze inama yo mu ibanga yo kugushiriramwo sumu mu byo kurya. Barashobora kuguhamagara kuri telefone, ariko bateguye inama yo mu ibanga yo kukugirira nabi mu buryo butandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima bwawe turabukuvura, turabunyegeza, turabuhisha. Abazotwagwa n'abazokogwako ntago ari ubuzima bwawe. Umwana wa repentance ntago ari umwana w'Imana. Kirazira mu izina rya Yesu, ijuru rihaguruke rikudefande, rihagarika inama zose zo mu ibanga ziriko zirakorwa mu izina rya Yesu. Abizera barihe batere haleluya. Inama zo mu ibanga iyo zakozwe, wumva bavuga ngo twakwirukanye, twahejeje, fakira iby'iwawe ugende. Ntago uzi aho byakorekeye, ariko hari inama yo mu ibanga yabaye. In the name of Jesus, ndagomba muri aya masengesho umuntu wese avuge ngo ubuzima bwanje, ubugingo bwanje, inama zose zizotegurwa zizopfa mbere yuko zishigwa mu ngiro. Inama zose zo kungirira nabi, inama zose zo kunta mu mitego zizopfa, zizohagarikwa mbere yuko zishigwa mu ngiro. Haleluya! Ndabona uwitwa Delila akorana n'Abafilisitiya, batangura gukora inama yo mu ibanga y'ukuntu bomara inkomezi Samson, y'ukuntu boshira hasi Samson. Nimba hari umwana wa repentance ari ngaha, nimba hari umuntu ari muri kino kibanza ukaba ufise abarezi bawe bariko barakora inama zo mu ibanga kugira ngo barabe ukuntu bogushira hasi, kugira ngo barabe ukuntu bogukorera icyaha, baratuma Delila bamubwira ngo genda umubaze ikintu cyo mumara amanyama kugira ngo
ngo nitwamwaka icyo kintu asigare abe ari umuntu asanzwe. Delila aragenda, ariko Samusoni amwakira atazi ko hariho inama bamukoreye. Hariyo abantu mugendana utazi ko hari inama bagukorera. Hariyo abantu mubana utazi ko hari inama bagukorera. Hariyo abantu mushobora kuvugana utazi ko hari inama bagukorera. Ariko Imana dusenga, Imana dukorana nayo, Imana yampamagaye muri aya masengesho, inama zo mu ibanga zirahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Zirahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba uri ngaha, hariyo umuntu ariko aragutegurira inama yo mu ibanga. Wa mukobwa we, hari umuhungu ariko agutegurira inama yo mu ibanga yo kuguta mu byaha. Wa mugabo we, wa mugore we, hari umuntu ariko agutegurira inama yo mu ibanga yo kugukoresha ibyaha, yo kukugirira nabi, yo kugushyira mu ngeso mbi. Avuga ngo ndagomba kumuprofita, ndagomba kumusambanya, ndagomba kumwiba, ndagomba kumunyaga. Akagenda akicara akiga n'abagenzi biwe, cyangwa agategura ari wenyene ukuntu azokwiba, azokunyaga, azogutwara amafaranga, ukuntu azoza arayanyereza, cyangwa akiga imigambi n'imigabo y'ukuntu azoguta mu byaha. Hahandi uzawumva ngo nasanze ngo nasambanye ntazi uko nasambanye, ngo nasanze ngo nakoze icyaha ntazi ukuntu nagikoze. Wowe wibaza ngo byapfuye kubuko, ariko mugenzi wawe yatumye biba yarabiteguye igihe kirekire. Aragutelefona abizi ko ari byo agomba kugukoresha, arakugaburira muri resitora abizi ko ari byo agomba kugukoresha, arakuhamagaza iwiwe abizi ko ari byo agomba kugukoresha, arakuresharesha, araguprovoka, aragusegisa abizi neza ko ari icyaha agomba kugukoresha. Inama zo mu ibanga Imana izihagarike, inama zo kugumara amavuta, inama zo kukumara ubushobozi. Wa mukozi w'Imana, wa muvugabutumwa, wa musenzi we, wa muntu w'Imana, abantu bose bariko barategura ikintu icyo ari cyo cyose cyo kugukura mu muhamagaro w'Imana, Imana igihagarike mbere yuko kigushikira. Ariko ntawe tera haleluya, tele yindi haleluya. Yesu nadufashe cyane gose, Yesu nadutabare. Hari abantu mugendana ariko bagufitiye inama zo kukugirira nabi. Hamani aragenda arabasaba, arasaba, ubujyajya bwarabaye bwinshi, kandi Hamani ageze muri bo yaravuga ngo amahoro, mumeze neza, batazi ko abafitiye inama zo mu ibanga zo kubagira nabi. Yesu nadufashe cyane gose. Uzutwengera abantu bose, ukunde bose, ariko ntuze wizera abantu bose. Hari abantu benshi bamwe na bamwe bagenda bafise inama zo mu ibanga, bakagutwengera, Imana yaje, ndakwemera, ndagukunda, urumugisha yo Mana, mbega tutabanye byogenda gute, tutagufise byo tupfana. Bagufitiye inama zo kukugurisha. Iyo ni bizo, ni ariko aragusoma kwa kundi Yuda yasoma Yesu, aramubwira ngo Yuda ugurisha umwana w'umuntu mu kumusoma. Muri icyo gihe mu Bayuda hariho umugenzo wo kuramukanya bagasomana. Ni kuvuga n'abagabo baramukanyije barasomana ngo mwa, bagasomana n'abagabo baramukanyije. Yuda rero icyo kimenyetso yarakoze muri icyo gihe cyo muri iyo migenzo yabo cyari ikimenyetso cy'urukundo. Nicyo gituma Yesu yabwiye Yuda, arambwira ngo Yuda, wowe ugurisha umwana w'umuntu mu kumusoma, uri kuranyereka ko nkunda, kandi wamaze kungurisha, wamaze kunkorera inama yo mu ibanga. Ahandi mu yandi majambo, iriya bizu yahaye Yesu Yuda cyari ikimenyetso cyo kwereka ngo igipimo turondera ngiki, uwo turiko turarondera n'uyu, uwo twifuza n'uyu. Hari abantu bashobora kukwinyegeza ko bakakwereka ko ari abana beza, mugabo bafise intumbero yo kukugirira nabi. Nuze wizere bose, ubakunde, ubatwengere, bavugishe neza, ariko kubizera bose kirazira, kirazira. Haleluya. Biri ijambo ry'Imana riravuga ngo
uwizera umwana w'umuntu aravumwe. Why can you trust someone? Ni gute ushobora kwizera umuntu ugahereza ko? Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ibihe byarahindutse, iminsi ni mibi. Hari abantu bagenda wowe ukabona muri ko muratwenga ngo ni best friend wanje, ngo ni inshuti magara, ngo ni inshuti ngo mpampe nguyu ngo naho abandi bose bomeba ngo uyu ntiyomeba kweli. Kandi muvanye ngaho aragenda akakuvuga uriya arishima, uriya arishyira hejuru, uriya n'umu escrow, uriya n'umusambanya, uriya n'umubeshyi. Mugabo muhuye tuse mukaganira, mugatwenga, mugasangira, mugasoma, mukanywa, mukaganira, kandi afise inama zo mwibanga. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese ategura inama yo mwibanga yo gushaka kukugirira nabi, Imana yihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Agenda y'abarozi itarasigwa habona, agenda ya Satani itarasigwa habona, nimba ari we bayiteguriye, n'umuntu wese yakiriye idiri yo kukuroga no kukugirira nabi, uyu munsi uhagarare mu maraso no mu bushobozi, uvuge ngo pana amaraso yanze, apana ubuzima bwanze. Waragiriye nabi benshi, wamenyereye kwigenza, wamenyereye guhemuka, ariko jewe ndi umwana w'Imana, nzunguruswe n'ijoro. Hari ubuntu bundefanda, hari ikiganza kingendanira, ntago bishoboka. Haleluya. Imana igushyiriyeho impamvu n'imbaraga n'ubushobozi, ihagarike imigabo n'imigambi y'abadayimoni itera. Haleluya. Nama zo mwibanga, nama zo mwibanga ni nyinshi. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Nama zo mwibanga Imana izihagarike. Inama ziriko zirategurwa ikuzimu, inama z'abarozi. Aravuga ngo bame kandi yo aravuga ngo njewe niwashiraho icyo cete cyo kubagirira nabi bakarandugwa, ndatanga amafaranga n'ifeza n'imitungo yanje ndabishiri wawe. Ibaza uwagiye kubiha ntacabuze, agira yemera dépense, adepanse amafaranga, adepanse uburyo, adepanse ibintu, adepanse bifadika n'ibigaragara, agende kubihereza umuntu kugira ngo yice, ahemuke, agirire nabo umuntu wese Satani yasizeho yohagarara akanumva ko yonezererezwa n'umubabaro n'agahinda kawe, Imana yo mwijuru imukura imbere yawe mu izina rya Yesu. Umuntu wese yo depansa amafaranga mu kukurogesha kugira ngo ubuzima bwawe bupfe, Imana mwijuru imuhagarike mu izina rya Yesu. Umuntu wese yofata ama energy, agafata ama transport, agafata amadeni, agasaba amafaranga yo kugira ngo ahemukire wewe n'abawe n'umuryango wawe, aguteza ibyago, aguteza ingwara, aguteza inyatsi, aguteza ibyaha, ayo madepanse yose turavuze ngo aramubera uruhombo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mu masengesho turiko turasenga, inyuma y'aya masengesho Imana ihindura ubusa imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni. Haleluya. Hari umuntu ashobora gufata imyanya yo kwiruka inyuma y'umuntu, agafata ingufu zo kuvuga umuntu nabi, agafata amasaha yo kuvuga umuntu nabi, nigera atekana atari karavuga umuntu nabi. That person will all of energies. Uyu muntu ni Hamani, ni Hamani, afise imhemu ya Hamani, afise imhemu igomba kwica no guhonya no gutikiza kubera urwango n'isari hamwe n'umutima mubi. Ntago ari we nawe siwe, ariko yarinjwemo n'imhemu y'isari, yarinjwemo n'imhemu y'urwango. Ariko urwango rwiwe agira isari, agira urwango, arabahanda rujana kubera ni yarugutumbereza ko ubushobozi bw'Imana buramusubiza ko mu izina rya Yesu Kristo. Hitwaje gusenga amasengesho yo kwanka no kuvuga ngo kirazira ku buzima bwaje. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Turagomba amatangazo atangazwa mu bantu bakugiriye nabi bituma ubona impinduka, kandi impinduka yihuse cyane. Abizera dutere haleluya.
ubushobozi bw'Imana bwiyerekane kandi bwigaragaze ku buzima bwawe. Niwemerere ko Satani afata ikibanza mu bawe. Niwemere ko Satani afata ikibanza mu rubyaro rwawe. Niwemere ko Satani afata ikibanza mu bana bawe. Niwemere ko Satani afata ikibanza mu kazi kawe. Don't give him place. No. Ntumwemerere. Hari ubushobozi Imana yatanze. Hari inkomezi Imana yatanze zo kunetraliza no guhagarika. Ushobora kuba ufise uburemere bw'isi, uri kuraremererwa, wumva uremerewe cyane, wumva urushe cyane, ariko arakuremereza kugira ngo umanike amaboko. Niwamanika amaboko ace akumara akwice burundu. Mugabo utegezwa kugera ku rugero rwo kwanga no guhakana no gupinga abadayimoni. Satani yavuga ngo ndakwica, umubwire ngo ntahweza Kristo Yesu ariho. Niyakubwira ngo nawe uzogera, umubwire ngo nimba Kristo Yesu ari kumwe nanje nzohagira ngezezwewe nawe. Uhangane, uhangane, uhangane. Hallelujah. Bibiri ngo ndabahaye ubashe bwo guhonyora inzoka na scorpio. Uri kurahonyora inzoka zingahe? Satani ntari karakongorera amajwi mu mutima ukacucika intege. Satani ntari karagucivuta ukacucika intege. No, ntago ari gihe cyo gucika intege, ntago ari gihe cyo kunanirwa, ntago ari gihe cyo kudendebukirwa, ntago ari gihe cyo kwihebura, ntago ari gihe cyo kuboha na depression, ntago ari gihe cyo kuboha n'agahinda n'umubabaro n'amateka. Iki ni gihe cyo guhaguruka ukigaranzura Satani, ukavuga ni izina Yesu, negerezwa kubaho, negerezwa kubandanya, negerezwa kwibandanya mpaka nkagera ku mpera y'umuhamagaro, nkamenya icyatumye Kristo Yesu amfata. Imana yo mu ijuru igufata ikiganza kandi gushigikira guherekeza gwera ku mpera y'umuhamagaro wawe. Yesu natwase cyane gose. Inama zo mwibanga, inama zo mwibanga zirategurwa ku bwisi ku buzima bw'abantu. Inama zo mwibanga uba wimereye neza no mu muryango wawe, ariko ku ruhande hari umubanya gufitiye inama yo mwibanga. Uri kuradandaza ariko ku ruhande hari umuntu agufitiye inama yo mwibanga, ariko aragutanga, ariko arakurega ibirego. Nuzeya Yobu yari yimereye neza, mugabo Satani acagenda gukora meeting, agenda kumurega mwibanga. Nta makuru afise Yobu, aranezerewe n'abana biwe, ariko arabona abana avuga narakubonye man, narakubonye man, narabonye. Yobu akamanuka akaraba amaso y'inka, akamanuka akaraba ubutunzi n'inzahabu. Narakubonye man, narakubonye man. Curanga rekana n'ivyo. Narakubonye. Yobu aguma aza kurondera, arondera. Hagarika. Yobu akamanuka ageye hari agakubitare, akabona imirima ni sawa. Narakubonye man, narakubonye man, narabonye ukuboko kwa, narakubonye man. Sawa. Akacahagarara akongera agakubita hariya hakurya. Yo akacaraba amafarasi, akaraba imikogote n'ibintu afise ubutunzi n'inzahabu. Akacongera akavuga uri mana mana wabaye imana, uri mana mana wabaye imana, uri mana mana wabaye imana. Uko yabibona ntabwo azi ko hari umurezi yagiye kumurega. Umurezi yagiye kumurega inama yo mwibanga, yagiye gukogwa. Uriya muntu urabona ukuntu ameze neza, urabona ukuntu anezerewe, urabona ukuntu yambaye neza, urabona ukuntu aberewe. Niwo mukubita akagwara akamara amezi 5 adasohoka mu nzu. Nama zo mwibanga. Nawe wimereye neza mu bana, ubugari bw'ibigori urakubita, akaboga ni hariya, umuceri ni hirya. Abazimu nyene uri kurabica bariko barapfa, ariko inama zo mwibanga. Imana ihagarike imigabo n'imigambi, inama zose zo mwibanga mu izina rya Yesu. Hallelujah. Abayuda barabandanya bidandariza mu gisagara, babandanya bakora ubuzima busanzwe, ariko hari umuntu yagiye kubarega.
yagiye kubarega kandi yiteguye kubatangira ikiguzi cyose biza kubasaba kugira ngo bahagarike ubuzima bwiwe. Oh haleluya, inama zo mwibanga wimereye neza. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba, pray without ceasing, kubera ko hari inama wa umurezi wanyu ntasiba kubarega. Umurezi wanyu ari we Satani ntasiba kubarega. Ntugasenga indwi imwe ngo ufata pause, ntugafata ukwezi kumwe. Hari abantu bashobora kumara ukwezi, uko kwezi bakaba bari mu musuhira abumva bahuye n'ijini bakavuga ni toka gatari genda uganenda kwereke sina Yesu kuramenyera. Bahuye n'igisigo toka igeragezwa hariya amajambo sinebazo. Uko kwezi bakaba bari muri fire mugabo kwezi kwa kabiri karondera wa muriro warazimye. Nimba yari yacanye amakara zimata sinzi. Imana idufashe cyane. Wa muriro uri hehe? Mbariza mugezi ati wa muriro uri hehe? Where is that fire? Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. We urakuzimata, rekana n'ibintu by'amakara zimata kandi abarezi badasiba kuturega. Utegerezwa gusenga udasiba. Haleluya. Tinigiye cyo gucana amakara yaka, umuriro ukaguma waka ku gicaniro, amavuta akaguma yaka ku gicaniro. Hari abantu basigaye bameze nk'amakara zimata yaka azima, ukayasigara ikaraka usimbiye mu cyumba kuzana agasahani gatoya. Nimba ari mu cyumba canke mu ntuze aho babika amasahani canke amasafuriya, ugarutse wa muriro wasize waka bigenze gute? Ko nariko ndafatwisha imbabura yazimye bigenze gute? Hari abantu bameze nk'amakara zimata ngaha, ngo amakara ngurumva ngo arakanye, ngurumva ngo amakara yanyagiwe, ariko usange mwaranyagiwe cyane. Aya masengesho agusigemo umuriro uhora waka. Haleluya. Umuriro ntuzime ku gicaniro. Abarezi ni benshi, dufise abarezi b'abarozi, dufise abarezi ba Satani, dufise abarezi ba bigira Bibiri yibita ngo abiyita bene data, babandi bigira inshuti n'abagenzi kandi arabarezi bawe. N'abarezi bawe bigira ko bagukunda, ko bakwemera, ko bahagaranye nawe, mugabo nabo n'abarezi bagenda bakurega, bagenda bakugwanya, baguponda mwibanga. Mugabe y'umuriro wawe ugumye waka. My goodness. Iyo umuriro wawe ugumye waka, abarezi barasanga igicaniro ni sawa, abarezi bakaza igicaniro bagasanga ni poa, abarezi bakaza. Haleluya. Umurezi wese ariko arakurega ahure n'umuriro w'aya masengesho, atepaya zataka, ahure n'imbaraga z'aya masengesho, ahure na nyamugigima y'aya masengesho, ahure na tulambrema y'aya masengesho, ahure n'imiravyo n'inkuba noko, ahure n'ubushobozi bw'aya masengesho. Imana ibazibakanwa, Imana ibambura impamvu yo kuvuga, Imana ibambure kritike, Imana ikora igitangaza gicecekeshe amajambo yabo. Abarezi b'urugo rwawe, abarezi barega umugisha wawe, abarezi mu kazi kawe, abarezi mu muryango wawe, abarezi mu bikorwa by'Imana, abarezi mu kibano, abarezi aho ubaye, abarezi aho uvuka. Imana ibambure. Nta muntu yotera. Haleluya. Haleluya. Abarezi uriya ngo nimubone kujya ngo mwege ntago mumuzi, wamaze nimba batamuzi birakuraba, wowe birakujya he? Za mugenzi wati bikujya he? Nimba hakuriye nawe ntiwo kwiyagaza. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Wumvise kirungurira genda unywa amazi. Niwa wumvise naho bikubangamiye cyane, nta kundi nyene wo bigenza. Uw'Imana yasize ku muriro waka. My goodness. Umuriro w'Imana ugume waka imbere yawe. Let the fire. Reka umuriro w'Imana ugume waka.
reka umuntu ntaze kukurondera kw'intahe mu ndwi mwayikubone ko hamagarutse asange yagiye. Reka umuntu ntakubone uri umuntu umwizigirwa mu mezi 2 agarutse inyuma y'amezi 3 asanga utakira umwizigirwa. No, ubwizigirwa buhore kuri wewe, umunezero uhore kuri wewe, intahe nziza ihore kuri wewe, ubushobozi buhore kuri wewe, bwame kuri wewe. Haleluya, haleluya. Nguriya muntu ngo yarasenga kera none wafashe ikonje wagiye ninde warapassionye. What happened? Byagenze gute? Ngo jewe ngurumva ngo kera ngo nari umuriro ngo jewe ngo kera ngo nari umunyamasengesho ngo nsenze ngo naca mpishurirwa ngo kera ngo nije ngo nasengera famille yose. Bibiliya avuga ngo sinzoraba iherezo intango y'umuntu, nzoraba iherezo giwe. Imana ntizoraba uko watanguye nimba warasenze muri 2020 byaraheze, nimba warasenze 2023 byaraheze, nimba warasenze 2024 byaraheze. Hakenewe umuriro wo muri 2025 twinjiza muri 2026. We need a fire.